Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse namwe yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha edo nido. Hari amakuru menshi twabateguriye ariko aravugwa agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo kurushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Hari abaherutse kumbaza impamvu naherutse kubaha inkuru y'ibyo naboneye mu rugamba rwo guharanira agateka kazina muntu. Reka ndabasangize inkuru y'igihe hashirwako umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Guharanira ko habaho mu Burundi umurwi wigenga ujejwe agateka ka muntu byatangujwe na Ligue Iteka muri 2006. Ibyo mirwi njewe ntabyo narinzi na cane cane ibyumviro ngenderwako byayo bita Principe de Paris. Igihe ntowe kurongora runani Froseka muri 2009 abagenzi banje barabinsiguriye neza ndabitahura. Guhera ico gihe Froseka ifata ya mbere ishira hamwe ayandi mashira hamwe yigenga turaduza ijwi kugira ngo turonke natwe uwo murwi. Ntirwari urugamba rworosha, abategetsi bari babanye nabi n'amashira hamwe aharanira agateka ka muntu ku buryo batinya ko urundi rwego rwoza kuyashigikira rwaza ari kizigenza bigatuma bagira ibibazo bikomeye cane. Twaragendeye abategetsi benshi n'abashinga amateka kugeza aho hatinda hakaboneka itegeko rigenga CNDH muri Nzero umwaka wa 2011. Mu byo twasaba kugira ngo umurwi wigenge neza twarananiwe utuntu dukeya. Guha CNDH uburyo bukwiriye bwo gukora itarinze kwama isabiriza muri leta no guha amashirahamwe yigenga ruhara ruboneka ku itorwa ry'abagize CNDH. Ariko itegeko ryatowe twarabonye ko ataco ryo kwica habonetse abagabo n'abakenyezi bakwiriye baja muri CNDH. Inyuma y'iryo tegeko haje ikigorwa co gutora abagize CNDH. Muri ico gihe niho namenyana ubwa mbere na Honorable Pascal Nyabenda yari arongoye umurwi mu nama nshingamateka mu byo ujejwe harimwo agateka kazina muntu. Umunsi wa mbere mpura na Honorable Pascal Nyabenda. Pascal Nyabenda yari mushasha mu nama nshingamateka yari yatowe muri 2010 imbere yaho yari buramatari w'intara ya Bubanza. Nko mu kwezi kwa kane 2011 twarahuriye muri RPA mu kiganiro ca politike caba kwa gatandatu ku gatondo. Igihe duhura hari kwa gatanu inyuma y'umutaga. Yari yasabye ko ikiganiro tugikora imbere bakazakivuga bukeye kubera yaca aduga mu bikorwa rusange. Sinari bwigere ndamubona, nawe ndibaza ko yari anzi mu radio gusa. We yashitse kare ndamusanze yicaye muri studio, sinibuka neza ko yari kumwe n'umumenyesha makuru Serge Nibizi canke Gilbert Niyonkuru. Narashitse ndabaramutsa ariko nkabona aguma abira icuya cinshi ahema nk'udashigikana neza. Nibajije ko byava ku bunini, ariko kandi kwitaba ikiganiro ca mbere nk'ico byarateye ubwoba. Bamwe mu bategetsi ba CNDD FDD byarabateye ubwoba guhura n'abantu bo muri societe civile. Muri ico gihe sinamenye neza icatumye amera gutyo uwo munsi, ariko twarahuye mu nyuma mu bindi biganiro byinshi nta kibazo nk'ico yari agifise. Ico kiganiro cagenze neza cane. Ngitanguye ikiganiro naravuze ko Pascal Nyabenda nari ndamuzi neza kuva akiri buramatari, ko nari nizeye ko azoba mushinga ntahe mu gikorwa co gutora abazoja muri CNDH. Narabonye ko bimutangaje cane. Ubundi yari yiteze ko nje kumurwanya muri ibyo bihe. Abategetsi benshi baza mu biganiro bazi ko societe civile igorana gusa ko yanka abategetsi bava muri CNDD FDD. Ntibari bazi ko kenshi duhagarara ku mategeko cane cane kandi ko uwo tuzi neza tumuvuga uko tumuzi.
Twavuye muri ico kiganiro yatekanye dutwenga kandi twagumanye imigenderanire myiza no mu nyuma y'ico kiganiro. Igikorwa co kurobanura abazoja muri CNDH. Ico gikorwa catangujwe n'itangazo ryasaba abipfuza kuja muri CNDH kujana amadosiye yabo mu nama nshingamateka. Dosiye yanje nayijanye ku munsi wa nyuma hasigaye isaha ngo ico gikorwa kirangire. Nta ntumbero nari mfise yo kwinjira muri CNDH, nari nipfuza kwibonera uko ico gikorwa kiriko kiragenda. Naranatinya ko bahava bantora kugira bantumye ku madosiye nariko ndakora ko cane yijanye no kurondera ubutungane bw'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Ico gihe byavugwa ko hoba hatanzwe amadosiye arenga 1000. Sinibuka uko bacambuye amadosiye bagatoramwo abaja kubazwa n'umurwi w'abashingamateka wari ujejwe guhitamwo amazina 21 ategerezwa kujanwa imbere y'inama nshingamateka. Niho nanje natumwa ko uwo murwi wari urongowe na Honorable Pascal Nyabenda. Ndibuka ko harimwo umushingamateka wo muri Apolona Esperance n'amahoro yahoze ari buramatari wa Bururi, umushingamateka Norbert Ndihokubwayo wo muri Frodebu nyakuri n'umushingamateka Alfred Ahigejeje yaserukira abatwa. Nahamagawe ku mugoroba buriko burira. Ngishika nararamukije abagize umurwi mbona Honorable Pascal Nyabenda atanguye gutwenga. Ni umuntu asanzwe yamana akamwemwe kandi atebura cane. Umwanya wa mbere kwari ukwidondora, barambaza nkishura. Natanguye kubatwenza bariko barambaza ibibazo bijanye n'umwidondoro wanje. Hari inyishu nabahaye ku bibazo bimwe zica zirabatwenza. Turanahirahira akanya kuko bari bafise uko iyo myidondoro itegerezwa kuvugwa. Sinshimye gutomora ibyo bibazo. Inyishu natanze nzozibaha ikindi gihe. Mu nyuma niho bambaza impamvu nibaza ko nkwiye kuba muri CNDH, ibyo maze gukora mu bijanye n'agateka kazina muntu. Narabishuye ibyo bipfuza kumenya, ariko mu kurangiza ndababwira nti banyakubahwa, sinibaza ko kunshira muri CNDH ari ikintu coborohera mwebwe. Naho mwobishaka mwohava muronka amategeko abibabuza. Ntabwo nibaza ko mukeneye cane kumenya ko njewe mparanira agateka kazina muntu. Ndazi ko musanzwe mubizi, ariko ngira ndababwire ikintu kimwe gusa cotuma kunshiramwo byoba mu gihe mwebwe nyine mwoba mwikunze. Murazi ko politike ihindagurika. Ejo murashobora kwisanga mu munyororo mukitwa abansi b'igihugu. Ibyo ntibyabashikira. Murazi ko abahora ari abagenzi bazobaheba. Ikintu cotuma njewe munshira muri CNDH nuko muzi neza ko nimwafatwa ari njewe zokubahuka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye. Nimumpe izo ngufu nze ndabatabare mu magorwa. Bose baciye baduka baratwenga. Na Norbert yatwenga gahoro naramutwengeje. Pascal Nyabenda we yaregutse aratwenga rwose. Twaramaze akanya dutera inkuru, hanyuma ndasohoka ndataha. Mu nyuma amakuru naronse nuko habaye impari mu karwi gato k'abasendede FTD, bamwe bavuga ko boshiramwo kugira bantumye. Bavuga bati tumushizemwo akaba atari we ari ku mutwe, azosubira kuvuga hazohora havuga umukuru w'umurwi wenyine. Urundi ruhande ntirwashaka ko mbamwo. Abampaye amakuru bambwiye ngo abo muri urwo ruhande bagize bati urya muntu ntimumuzi mwebwe, ikintu cose yajamwo ashobora kugihindura opposition. Nuko ingingo iba ifarafashwe ko batahorahira ngo banshire muri 21 bazaja kwiyamamaza imbere y'inama nshingamateka, kubera batari bazi ibyo nohava mbwira abarundi bose. Uruhara rw'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza. Mu mashirahamwe yigenga twari dufise abo twipfuza ko bajya mu murwi ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Bamwe twari twamaze kumenya ko hari imirwi y'abashingamateka ibashigikiye. Abo ntaco twabavuga ko mu gihe twari tuzi ko by'ukuri baharanira agateka ka muntu. Njewe n'abagenzi banje bakeya twaragiye kurondera icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Terence Sinunguruza kugira tumusabe ko yakora ibishoboka byose
Jean Marie Vianney Kavumbagu ntaburemwo mu bazaba bagize umurwi uharanira agateka k'azina muntu CNDH. Kavumbagu yari umuntu twubaha twese, avuga make ariko akaba utadohoka kw'ibanga ryo guharanira agateka ka muntu, kandi twari tuzi ubumenyi afise mu bijanye n'agateka k'azina muntu. Twari tuzi neza ko atowe azogira akamaro CNDH. Terence Sinunguruza yaraturavye arumirwa, yaratubwiye ati abantu bo muri societe civile bw'abarundi muratandukanye n'abanyapolitiki. Muri politike kirazira gukora ikintu udafisemwo inyungu. None Kavumbagu atowe, mwebwe muca muronka iki ko atanumwe muri mwebwe azogena ahantu? Nari gutahura muje kwivugira ngo mujemwo, none muje kuvugira uwundi muntu mutari kumwe? Nukuri ndatangaye kandi nzogerageza ajemwo. Ibyo bintu yarabyikunguye umwanya kubona atanumwe muri twebwe yariko amusaba ngo amufashe kujamwo, ahubwo tukavugira uwundi atakindi duhuriyeko kiretse kuba dusangiye urugamba. Sinunguruza yari umuntu adasanzwe, ariko aravuga wamwumvamwo ubuntu n'ubwitonzi bwinshi. Yari yabonye byinshi, yari azi amabanga akomeye y'igihugu. Uko yabitwemereye niko yabikoze. CNDH ya mbere. Abagize CNDH ya mbere batowe ndi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Mu batowe harimwo abantu b'inararibonye twari dusanzwe tuziranye mu rugamba rwo guharanira agateka ka muntu. Uretse Jean Marie Vianney Kavumbagu yari yararongoye Ligue Iteka, akaba yari n'umukuru wa Kosomo, haratowe Profeseri David Nahimana yahoze arongoye Ligue Iteka, na Rusiya Nyamarushwa yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ligue Iteka. Abo twari tubazi neza cane. Hatowe umukuru w'umurwi Frere Emmanuel Ntakarutimana. Jewe nari nsanzwe ndamuzi nk'intwari kandi nk'icabwenge. Abandi benshi muri twebwe ntibari bamuzi. Muri CNDD FDD bo bari bibaza ko ibyo turimwo ari ikibazo c'amoko, ko kumbure Emmanuel aje kuvuguruza amaraporo ya societe civile. Aba CNDD FDD ntibari bazi ico bakoze. Frere Emmanuel Ntakarutimana araturusha twese kumva ibibazo by'agateka k'azina muntu. Yaba Imana yamuduhaye ahubwo akarongora igihugu cacu c'u Burundi. Umurwi uhejeje gutorwa, abamenyeshamakuru barambajije uko nakiriye ico gikorwa. Ndavuga nti nkeje inama nshingamateka ku gikorwa ihejeje gukora. Mu nama nshingamateka bo nyene baratangaye, bari bibaza ko ibyo bakoze bitatunezeza kubera umukuru wa CNDH batoye atari amenyerewe cane mu mashirahamwe akunda kuvugwa. Niho bihendeye. Ubwanje nararonse akaryo ko gukeza Honorable Pascal Nyabenda ku gikorwa ciza yadukoreye. Nawe nyine byaramutangaje ko ndamukeje kandi atanshizemwo. Nakongera ko akantu kamwe, hari umuntu mu bari bagize CNDH ya mbere yaje kundaba imbere yuko batorwa. Yarambajije ico nibaza ku itorwa ryiwe, ko ntazomwiyamiriza nibaramuka bamutoye. Naramubwiye nti wewe hariho ibikorwa ndakuzimwo bijanye n'agateka ka muntu. Niyo bakugira umukomiseri asanzwe nta ngorane bidutera, ariko bakugira umukuru wa CNDH canke cegera c'umukuru wayo turakwiyamiriza atakabuza. Nawe urazi ibyo twaguhora bitaduhumuriza. Iyo mpanuro namuhaye yarayishimiye, aca yibera komiseri asanzwe. Ubundi yari afise igihangange mu butegetsi cashobora kumushira hejuru. CNDH ya mbere yaradushimishije cane mu bikorwa byayo. Abarundi barayizigiye ihinduka buhungiro bw'abahanwa. CNDH zakurikiye ya Jean Baptiste baribonekeza, n'iya Ceste nimuraba ibyo zikora ntaco ko bivuga ko keretse ko zaje ari ibikoresho bya CNDD FDD mu kurwanya abakoze ngo CNDH ibeho. Turangize aho twatanguriye. Igikorwa c'itorwa rya CNDH ya mbere catumye imigenderanire yanje na Honorable Pascal Nyabenda iba myiza. Muri 2012 haradutse ibihuha bijanye n'uwuzosubirira Colonel Jeremy Ngendakumana mu burongozi bwa CNDD FDD. Ico gihe haravuzwe cane Pascal Nyabenda na Leonidas Hatungimana. Umwe wese muri bo yaragendeye mu biro kuri Kosomo
turaganira. Bose twaganiriye neza, mbere basanzwe baranaryosha ikiyago kandi batagira ubwishime bw'abakuru. Niko nababonye, sinzi ko ariko byari bimeze no ku bandi bose. Umwe wese twaraganiriye kuri ico kibazo c'uzotwara umugambwe. Sinatahuye neza ico Pascal Nyabenda yashaka kumenya kuko wamengo ariko arambaza amakuru dufise kuwuzotwara CNDD-FDD. Ndabye uko byagenze mu nyuma nibaza ko yari yamaze kubivugana na Perezida Nkurunziza, ariko akaba yashaka kumenya ko bizwi, canke na wenyine yari afise amadidane agashaka kumva ko amakuru dufise yomuhumuriza. Ikiganiro nagiranye na Leonidas Hatungimana co cari ico kumbwira ko bivugwa atari byo. Yanansiguriye impamvu Nkurunziza atashobora kumwemerera kurongora umugambwe. Ico gihe ntiyambwiye ikijanye n'ikiringo ca gatatu. Leonidas yaza yamaze kwerekana ko atashigikiye, ariko bikiri ibanga. Yampaye izindi nsiguro zifatiye cane ku madini. Kugeza muri 2015 mbere yuko haduka imyiyerekano, Pascal Nyabenda narashobora kumurondera kw'itelefoni tukavugana ku kibazo naba mbona. Ndibuka ko ku munsi mukuru wa nyuma wa Focode muri Ruhuhuma umwaka wa 2015, Pascal Nyabenda yadufashije kugira abajejwe intwaro n'umutekano ntibawuhungabanye ngo batubuze gukorera aho twari twateguye. Yaranaturungikiye intumwa mu birori byacu. Ico gihe CNDD-FDD yaserukiwe na Komiseri Everine Butoyi. Injyane z'ikiringo ca gatatu zimaze gutamwo, ntiturigera dusubira kuvugana. Muri 2020 niho Perezida Nkurunziza yahava asandaba atarangije ikiringo. Mu mategeko Pascal Nyabenda niwe yari gutwara igihugu by'imfatakibanza mu kiringo mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira. Aho kugira ngo Pascal Nyabenda abe ariwe arongora igihugu, indongozi za CNDD-FDD zahisemwo ko Uburundi bumara iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu. Abegereye Evariste Ndayishimiye baratinya ko Pascal Nyabenda atwaye imfatakibanza gushika ikiringo ca Nkurunziza kirangiye ari guhava afata ingingo batiteze, harimwo n'iyo gusubiramwo amatora afatiye ku busuma bwari bwabaye. Muri uyu mwanya nabaye mu bibutsa ko Pascal Nyabenda ariwe bwirizwa shingiro ritegekanya guko arangiza ikiringo. Kumbure aho yaributse rya jambo nigera kumubwira, ariko ararobanura abaja mu murwi ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Ikintu catuma njewe mushira muri CNDH nuko muzi ko nimwafatwa ari njewe nzokubahuka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba bataye. Nimumpe izo nguvu nze ndabatabare mugowe. Pascal Nyabenda yaratomboye, ntibyamukomeranye rwose ngo apfungwe canke yicwe. Yaramaramarwe bisanzwe, nawe abifata ibisanzwe. Birateba birahera. Ibiherutse kuba ku gihangange kiraho nibyo byaje byerekana ko uwari we wese ashobora gukenera abaharanira agateka kazina muntu. Abanywanyi bacu nayo makuru twari twabateguriye, ariko mu kandi kanya karibuze andi makuru turi kubatugurira turaza kubashikiriza. Wowe icyo usabwa nta kindi uretse gucyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.